Bakunzi bacu bakunzi b'urubuga B4+ kandi baramutse nagenda bayikaze mwa kino kiganiro cacu cigenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatanu no mwaka turimwe w'ibihumbi 2025 kandi ngone ndamutse cyane abantu bose badukurikirana aho baherereye hose haba mu Burundi mu Rwanda muri Zambia Afrique du Sud ndazi yuko muri benshi cyane mudukurikirana mu mihingo igitandukanye Amerika Canada n'ahandi kandi ngone ndabaramutsa cyane aho no munsi tuje kugira ngo tuyage na cyane ku inkuru cyangwa kuri situation zisanzwe ziri ngaha mu gisagara ca Uvira ndaza abantu benshi yuko bafise apeti cyangwa ihamwe kugira ngo bamenye uko ibintu vyifashe muri rusange. Mu misi yeze twagumye tubaha amakuru y'ingene uno muhari wa M23 wagumye wiha amasango uvuga yuko iyi date tere date tuzoba twafashe Uvira ariko bikababana amazi bikabankira aho twagiye tunabwira yuko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zashoboye kuza zirabahagarika ndetse zinabahitana mu ingabo zitari nke bituma bidakunda yuko imigambi yabo ija mu ngiro ariko inyuma yaho bihaye ihangiro cyangwa isango ryo kugera ku igenekerezo rya 12 yuko bazoba bafashe kino gisagara ca Uvira mugabo tukaba twezwe igenekerezo rya 13 batarahafata biboneka yuko bataracika intege kuko ubu tuvugana bamaze gusohora ico no kwititangazo bavuga yuko uku kwezi plutôt inondwi turimo idashobora guhera batarafata mu ntoki igisagara ca Uvira mbere bagiye banavuga ko nikimenyamenya basanzwe bafise ba infiltré canke abo babaye baratumayo ndetse abo bamaze gushikayo bafise n'ibigwanisho bikomeye cyane bashobora gufata igisagara ca Uvira mu gihe gito canke mwinondwi nyene itarenze canke ngwirengana. Ibi biri mu makuru twashoboye kubategura uno munsi no gusaba yuko botora gatebe kugira ngo udukurikirane na cyane ushobore gutahuramo ibintu vyinshi ariko murabizi sinkunda kubicisha amajambo mba ndi kumwe n'umusesanguzi by the way ariko imbere ko ndamuikazi na karibu reka nabenda gusabe uduzamure cyangwa uduze amashugwe muri commentaire kugira ngo tubona yuko turi kumwe gatanu kuri gatanu tudatamba twirorera nuko tuba tukumwe n'umusesanguzi by the way ariko ntituri kumwe muri studio yampaye ubutumwa nagomba cenda bubashiriramwo kugira ngo mushobore gutahura na cyane situation ziri ngaho muri Uvira yashoboye kubivuga ko ku buryo bwiramvuye reka ntango ndamuramusa kwa n'umusanguzi reka ndakuramutse ndanakwifuriza umunsi mwiza ariko ucutubwira ku muriri ibijanye na situation iri muri Uvira ndetse unatuyagire ku bijanye n'iryo tangazo cyangwa ubwo kwandiko kwashoboye gusohorwa nuno muhari w'inyeshamba zitwaje ibigwanisho za M23 cyange RDF. Amahoro cyane bwana journaliste nkundira ndakuramutse muri kino gitondo nizera ko uguwe neza kandi ndanakwifuriza no kugira umunsi mwiza reka ndamutse n'abadukurikiranye aho bari hose nabo nyine ndabipfuriza kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza mbere ndabaha nikaze muri kino kiganiro cacu cy'uyu munsi nshimye ko tuganira imbere yo kunshika muri studio. Bwana journaliste nagomba menyeshe abadukurikiranye yuko d'abord General Makenga ashaka umwite chef d'état major wa M23 ubu tuvugana amazi imisi mu gisagara ca Bukavu ari mu gisagara ca Bukavu mbongira ngo ni kumvo z'akazi nta wamenya ariko ku majambo aherutse kuvuga ubwo no yita amatangazo ntaco bitwaye kuko bisa nkaho ari ibyo yatangarije abasirikare biwe bisa nkaho uyu generale Makenga yoba agomba tanguze ico no kwita operation zo kwiyahura kubera ko inshuro nyinshi bihaye ko bagomba gufata igisagara ca Uvira zaranse ubu tugeze ku nshuro ya 4 mbere aho navuga yuko iyo operation nise yo kwiyahura ko yoba igize nuko ni igomba kugururira inshuro igira 5. Abantu badukurikirana ejo twarabashikirije ingene byari byifashe muri Katogota aho aba FDNB bari kumwe n'aba Wazalendo
bakoze ico no kwita igikorwa c'iteka mu kurasa imodoka zine zari zireruye abagwanyi ba M23, nukuvuga bariko barafasha umuhari M23 abagizwe na RDF n'aba UPDF mu Buganda n'aba Kenya. Abo bose bakaba bashoboye gusiga ubuzima ubwo nyene. Mubo twashoboye kumenyamwo harimwo Major Samuel mu RDF. Iki gikorwa bakoze bona journaliste bisa nkaho cari gikorwa cari kije gutangurira nako baburijemwo izi ngabo zari zije gutangura ya operation navuga yitwa yo kwiyahura. Uyu General Makenga navuze ushaka kumwita chef d'état major wa M23 yasavye ingabo ziwe ashimitse yuko uko bigenda kose iyi ndwi itagomba kubaherana Uvira batayifise mu ntoke. Ayo n'amajambo yavuze ngo afatiye ku bukuntu aba bawazarendo bariko barabasuzugura, batanguye kubasuzugura, kubafata nkaho uyu muhari M23 ari muhari w'iterabwoba koko ataco bamaze, ataco bashoboye, kubera ko byabananiye kuba bohodnyoza ikirenge hano mu gisagara ca Uvira, amezi akababaye amezi. Aya rero n'amajambo yashikirije aho mbere novuga ko yoba yaciye animenera nibanga mu kuvuga yuko deja baza bamaze kuba bafise ingabo zamaze kwinjira mu gisagara ca Uvira, abo twita ba infiltre baza deja bamaze kuba bashitse mu gisagara ca Uvira. Umugabo ngo bisa nkaho bari prise en otage, donc bisa nkaho bafashwe singeno bivuga ntibafise ikintu nakimwe bafise gukora, kubera yuko barindiriye yuko hariho abaza bavuye inyuma ya Uvira bashobore kuba bo destabilize igisagara, komsa nabo bace banzika no gufata inkoho batangure kurasa. Rero ku makuru mfise nuko ngo Uvira baramaze kuba bafisemo ingabo kandi ziramaze kuba zarahawe ibikoresho byazo, donc bari bien armé, barafise inkoho, barindiriye yuko hariho abaza bavuye inyuma y'igisagara ca Uvira batanguza intambara kugira ngo bano nabo bace babakira mu kintu twobita gusasira. Bona journaliste n'abadukurikiranye, nkuko navuze yuko navyise operation kwiyahura, byaboneka yuko bagomba gusubira kwihararanga, nkoresha imvugo y'ikirundi, kwihararanga canke kwiyereka, kugira ngo barabe yuko bosubira kugwiza ibindi bitero haba muri Katogota canke mu mashamba ya Uvira. Ariko mu mvugo ziwe uyu General Makenga yatanze precision mbere aho yanavuze yuko ngo umusirikare wacu wa nyuma ashake agwe muri Katogota. Mugabo yavuze Kamanyora muri Antunga, mugabo Kamanyora ni ifatanye na Katogota muri Kamanyora, ngo mugabo ngo mbone ko twashitse muri Uvira. Ni kuvuga Uvira tunaniye gufata, umusirikare wa nyuma batume bamurasira muri Katogota. Rero ngo tuve mu gacere turimo tureke kurera amaboko. So aha ikintu ndabivuga ko bona journaliste mu kirundi wacu niho bavuga ngo akananiye umugabo n'uwundi karamunanira. Ico ni kirundi, akananiye umugabo n'uwundi karamunanira, ariko kandi ngo si wakwanka akuraga ibyamunaniye. Aya n'amajambo ariko aravugira kure, uko ndazi ko nawe yaba yari yagiye kumvira uyu mwokera waya masasu y'abawazarendo n'aba FDNB. Nibaza yuko nawe yari kugenza akariro gake na fre, kuko abari hajya kuri front nibo babizi neza, nibo bariko nibo bashobora kuba bovuga umuwazarendo wariwe cyangwa umu FDNB wariwe. Ahantu cindabibutsa yuko muri weekend iheze nkuko twebashikije ku munsi wejo muri Kigali barakiriye inkomere zirenga 1000, ukuvuga abasirikare barenga 1000 bashoboye gukomerekera
aha muri Sud Kivu honyene kuri front ya Katogota hamwe na Rugezi honyene. Urumva ko bwana journaliste nimba bagomba basubire gusukayo izindi ngabo ubwo bitegure kandi kongera uravuga ngo agafuni gahamba bakagumize mu ntoki kuko abawazarendo bobo nta mifino. Abawazarendo nta mifino baza bamaze gusegemwa ngo kuko ivyo bariko barakorerwa n'aba banyarwanda ku butaka bwabo byamaze kubarambira. Aha rero ngomba nce ngaruka bwana journaliste ku bintu bisa nk'igisabo twakoze ku munsi wejo aho twerekanye yuko iyi FRDC ata kintu na kimwe iriko irakora mu gisagara ca Uvira. Si abantu twovuga ngo baje gufasha abawazarendo cyangwa bariko baracunga umutekano w'iki gisagara ca Uvira. Oya, nibakugweyo bose baveyo kuko ushobora no gusanga aba aribo uyu generale uyu chef d'état major w'aba M23 aribo ariko aravuga ko ari ingabo ziwe zimaze kuba zarashitse muri kino gisagara ca Uvira. Aha rero si twebwe gusa twanabisavye, narabonye ko n'abakongomani batandukanye abasivile abawazarendo batandukanye barashoboye nabo kugira kino gisabo cyo gusaba ko umu FRDC wese ari mu gisagara ca Uvira nakugweyo kuko yaba abene gihugu yaba abawazarendo nta cizere namba bakimufitiye, so nibaza ko tuvuganye bitari bike bwana journaliste. Reka nike bandura badukurikiranye nizere ko tuza kongera mu masaha ari imbere twashika muri studio.